Karibu ni ku Mibereho TV aho tuvugana utuntu n'utundi mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose tubayemo. Kuri bashasha amazina ni Lize iruta vyose, nkaba ngiye kuvugana n'abantu bafise ingorane yo kwikumira, kubona bo kwisuzugura ukamenga ntiwoja hamwe n'abandi, umenga hariho ibintu bimwe bimwe batoshobora. Donc nibo tugiye kuvugana muri kano kanya kugira ngo bashobore kuva muri iyo ngorane. Mbega iyo ngorane yo kwikumira canke kwisuzugura woyivamo gute kugira ngo uje mu bandi bantu biyemera, biyizeye? Mu Congereza bavuga iyo gisigura confidence. Ushobore kugira confidence muri wewe, ubone ko hariho ivyo ushobora gukora nk'abandi bose. Mbega wokora iki kugira ngo uve muri uwo mugwi uje mu mugwi w'abandi bantu biyemera, babona ko hariho ivyo bashoboye kandi babishoboye koko? Nibihe mbega wokora? Mu bisanzwe abantu benshi barikumira canke bakisuzugura bivuye ku bandi bantu, amajambo boba barabavuze ko yabakomerekeje, ugasanga muri bo biyumvira ko batoja hamwe n'abandi, bakiyumvira ko badashoboye kubera hariho ikindi kintu negative abandi bantu babavuzeko. Akarorero, ndiha akarorero personnellement kuri jewe nyene, ibintu vyashikiye ndi umwana muto kandi vraiment vyarankomerekeje. Vyagenze uku: jewe musanze mfise iryinyo rihetanye. Iri ryinyo rihetanye sinzi ko mushobora kuribona, iri ryinyo rirahetanye. Rero nari nkiri umwana mutoyi, ari hamenya akimera hama rica rirahetana. Nari mfise imyaka 6 gutyo. Rero ico gihe naja kw'ishure, abandi bana baranzomera bavuga ati wewe saho uhetanye, birya nyene vyo kuzomerana kw'abana bo kw'ishure, saho uhetanye, urahetanye. Kirambabaza, kija mu mutwe, ndababara vraiment, abandi bana bariko baranzomera ngo ndahetanye. Hanyuma rero mu bisanzwe iyo ikibazo kije umuntu agerageza gutora inyishu. Mbega nokora iki ko baguma banzomera ko mpetanye? Nokora iki? Ntora solution yuko igihe cose ntwenze, murazi ko amenyo kenshi aboneka iyo uriko uratwenga. Mu gihe cose ntwenze naca nshira amaboko ku munwa kugira ngo ushobore kunyegeza y'amenyo, abana bareke kuguma bantwenga ngo ndahetanye. Mbere n'abatarayabona ko ahetanye bashobore kureka kuyabona kugira ngo nabo ntibanzomere. Nangura kuguma ndayanyegeza igihe cose ntwenze, ndayanyegeza. Birashika no muhira, donc igihe n'abandi muhira twatashe, iyo abandi bateye inkuru tugatwenga, nkaca nkubita amaboko ku munwa kugira ngo bareke kubona y'amenyo yanje, kandi bari basanzwe babizi. Ca ndabigira akamenyero yuko igihe cose ntwenze ntegereza gushira amaboko ku munwa. Umuvyeyi wanje mama, ndagukunda cyane, yaciye abiromarka ko nsigaye ntwenga nshira amaboko ku muntu, aca aranyegera arambaza ati Lize, ni kubera iki uriko uratwenga ushira amaboko ku muntu? Ndamubwira nti nukuri abandi bana bantwenze bambwiye ko nahetanye, bambwiye ko mfise amenyo ahetanye. Rero nico gituma ntashaka yuko baguma babibona hama bazogume bantwenga. Yaciye ambwira ijambo rimwe, ambwira ati ahubwo iyo utwenze niho usa neza. Ivyo bintu vyo gushira amaboko ku munwa bihagarike, uze uratwenga neza ata ngorane ufise kuko uraberewe. Iyo utwenze usa neza, iyo utwenze uraberewe. Ivyo abana bambwira, abanyeshuri bambwira, naciye ndabifuta, nca nemera ivyo mama ambwiye yuko nca nshira mu mutwe yuko igihe cose ntwenze nsa neza. Nca ntangura kuza nditwengera atangorane n'imwe mfise. Aho iyo histoire sinshaka kuyitebako cane, ariko nshaka kubabwira yuko amajambo mabi, ndiko mbwira abantu bavuga nabi abandi bantu, mugerageze muhagarike, kuko ntuzi ikintu uba uriko urakeya mu bandi bantu, ntuzi ikintu uba uriko urakeya. Rero mbega wewe wamaze kuja muri iyo situation yo kwikengera, kwikumira, wokora iki kugira ngo ubivemo? Ni igiki wokora kugira ngo wiyemere, ugire confidence muri wewe, ubone ko ushoboye, woja hamwe n'abandi, ubone ko hari ico ushoboye? Mbega nibihe wokora? Kurikirana kino kiganiro mpaka giheze. Tugiye kuvugana ibintu wokora kugira ngo wiyemere,
wiyizere, ubone ko hariho atakintu na kimwe vraiment woba ukumiriwe gukora kubera iyo ngorane y'ukwikumira. Kurikirana kino kiganiro tugiye kubandanya. Ikintu ca mbere wokora, begwa. Mvuze kubegwa si kuvuga ati ambara impuzu z'amahera menshi, wambara ikirato c'amahera menshi, no. Isuku. Nimba Imana yaraguhaye ako gahuzu kawe, kambare kamesuye, kagoroye kandi kamota neza. Nimba ata ngorane y'amasinezite ufise akadeodora, pompa impuzu zawe nta ngorane, kuko nagira ndababwire ko iyo uberewe urumvamwo iyindi santima muri wewe utuma wiyemera, utuma wiyizere, utuma woja hamwe n'abandi ata ngorane n'imwe ufise. Kwa kwikumira guca kugenda. Rero gerageza ubegwe. Mu mahera naho yoba amahera make, mbe warutse ko hari abantu usanga bafise amahera make muga bazi kwambara, batarinda kugura za mpuzu zizimba. Rero gerageza wambare neza. Ikindi naco umote neza. Vraiment hariho abantu usanga donc ariko arakuvugisha ari impande yawe, usanga akanwa kamota nabi. Ico vraiment ni ikintu cyo gukosora ku bantu bamwe bamwe. Gerageza wibrose mu gatondo, hama usasteje gufungura, numva hitogenda na mabrose da mu masakoshi, cisha y'amazi mu kanwa kugira ngo ugarukane ka kamoto keza mu kanwa, kugira ngo ntugire ingorane yo kwikumira uri kuvugisha abandi bantu. Hariho n'abamota nabi mu kanwa mbwa ntibamenye ko bamota nabi mu kanwa. Ico naco n'ikindi kibazo. Rero gerageza ugire isuku, wambare neza, agahuzu kagoroye, ikirato gisize, kandi umote neza. Ico ni ikintu gituma ugira confidence muri we, self confidence, gituma wiyemera, gituma utikumira, gituma wo kwegera abandi atangorane nimwe ufise. Ico ni ikintu ca mbere wokora. Ikindi kintu wokora ni igiki kugira ngo ugabanye ibintu vyo kwikumira. Mbega warutse ko abantu dufise ingorane yo kutikunda, ugasanga ntiwikunze, ugasanga wakunda abandi bantu kurusha wowe uko wikunda. Oya, n'ijambo ry'Imana riravuga ati kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Donc utegerezwa kwikunda kugira ngo ushobore gukundana mugenzi wawe. Rero hari ikintu cyo kutikunda. Gerageza wikunde, wishire imbere. Mbe mwari muzi ko hariho abantu bateka neza muhira kubera yuko bafise abashitsi. Mumvise ati kanaka azoza, reka dutegure ibintu bimeze neza, ntibaducishe n'ijisho. Oya, vyikorere na wewe. Vyikorere na wewe. Ntutinye guteka akanyama, akantu ukunda, agafi, ntutinye gukora ico kintu wowe ukunda ngo ni mpaka urindire uzokwikorera uriya uwundi muntu. Kubera iki? Ikunde, kuko wikunze urumva kuri wewe nyene, urumva ko wishize imbere, urumva ko ya santima yo kwiyemera, donc yo kwizera. Donc utangura iwawe nyene, banza wikunde wewe, wishire imbere. Nta wundi muntu azogushira imbere utishize. Love yourself. Ikunde. Umuntu mbe akubajije ati abantu babiri ukunda cyane kurusha abandi, mbega wowe utangana? Ishiremwo muri abo bantu babiri, ishiremwo ati nkunda jewe nyene n'uwo wundi muntu ushaka gukurikiza. Umuntu akubajije abantu batanu ukunda cyane, ndazi ko utangura kudikta. Ndakunda umushinga nawe wanje, ndakunda umugore wanje, ndakunda mama wanje, ndakunda papa wanje, ndakunda kwitugukana. Muga nawe ukiyibagira. Kubera iki uyibagira? Ikunde, wishire imbere, ubone ko hari wewe nyene ufise agaciro kurusha abandi. Si bibi kwikunda, si bibi, nta caha kirimwo. N'ijambo ry'Imana rivuga ati kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Si kunda mugenzi wawe kurusha uko wikunda. Oya, kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Reka tuvugane ivyo bibiri, ibindi tuzobandanya tubivugana mu biganiro bizokurikira. Naho ubutaha, murakoze cane. Ndasubiyemwo, nitwa Lize Ibitavyose, nkaba nkunda kuganira ku bijanye n'ubuzima bwa misi yose
tubayemo. Naho gutaha. Abatarakora subscribe, kora subscribe, fyondaho aho handitse ijambo sabone cyangwa subscribe, hama uraza kubona n'agakengeri kari hirya nako ugafyondeko, ako kazotuma mu gihe cyose tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV uzocuronka notification yerekana ko hariho gishasha. Hano ndizera neza yuko Imana niyabikunda tuzosubira mu kindi kiganiro. Naho gutaha. Bye bye.